Umugabo w'imyaka 57 wo ku mutumba Mfunda muri komine Muruta mu ntara ya Kayanza yaraye yiyahuye. Amakuru dukesha indongozi za komine Muruta amenyesha ko uwo mugabo yaramaze igihe afitaniye umubano mubi n'ababanyi biwe. Aho basanze amanitswe ku giti iruhande yiwe hakaba hari uducupa tubiri tw'inzoga yitwa Savana hamwe n'umuti wo gupompa imirima witwa Dudu. Ntirampeba Zabiro hakaba asize umugore w'abana batandatu. Mwomenya ko uwo mugabo agize umunani yahuye muri uyu mwaka muri iyo commune. Hari umukenyezi wo ku mutumba Gihinga zone Binyuro komine Vyanda mu ntara ya Bururi afungiwe mu gashoka komine Vyanda hakekwa ko yoba ari we yaraye yishe umugabo wiwe yarazwi ku mazina ya Jean Pierre Ndikumagenge batazira amasuguru amukubise icuma mu mutwe. Ubwo rupfu ruremezwa n'umukuru w'umutumba Gihinga Apollinaire Nduwimana akavuga ko uwo yitavye Imana yari yagorobeje ku munywero ateramanye n'abandi arataha ariko mu gatondo ko kuri uyu wa gatanu umukenyezi wiwaza kumubwira ko yarayashengeye. Avuga kandi ko bari basanzwe bama mu matati y'uwo mugabo, ariko umukuru wa zone Binyuro asanzwe avukana n'uyo mukenyezi avuga ko hari amarementanyo kuko uwo mugabo yishwe n'umwuna. Umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi avuga ko bamwe mu nzego z'umutekano bari mu batuma urudandazwa rwo mu kinywa biruguma gwiyongera hagati y'u Burundi n'igihugu ca Kongo. Gervais Ndirakobuca mu nama yo kurabira hamwe ivyokogwa agavuga yuko hagiye mu nama yo kurabira hamwe ivyokogwa avuga ko hagiye gukugwa hama bariyeri ahegereye imbibe kuri uyu wa gatanu. Avuga ko bidatahuritse ko kubona amabariyeri ari mu gace ka Gatumba Shani Kasumba ayari kuri Gare no gushika kuri ko Ikobero. Ndirakobuca akabona ko mu gihumwe wese agishaka gushira mu mufuki we aho gushira mu kigega ca leta ataha Burundi buzoshika. Gervais Ndirakobuca dukoraniye ngaha kubera ndaturoso Shanike Gatumba ari ku mupaka nta kindi uko ugiye kuri ako gaturonso cyangwa ugiye muri Laki Tanganyika acavuga ati ajya ni kwivoma ndavoma. Ariko kibabaje ibihugu byose bifitaniye imipaka n'igihugu ca Kongo uko ari 9 canke birenga. Rero Burundi ifise ibibazo kubera nibaza ko tugwaye mu mitwe kandi kibabaje ivyo bihugu 9 byose bifitaniye imipaka n'igihugu ca Kongo. Rero Burundi iyo amatora ari karaba muri Kongo umupaka w'Urundi ni utugagwa wonyene mugabo gacu usanga nitwe dufise ibibazo kubera iki Intérêt General wacu yaragiye. Umuntu wese ashitse mu kibanza arimwo ashitse muri ico gikorwa baza kwiraba uravye amabariyeri ari kuva kuri Shaniki dushake duhere kuva muri Asiatique gushika mu Gatumba Nyekasumba amabariyeri kuva kuri Gare du Nord gushika Ikobero. Izo zose zo bariyeri tukazishiramwo ivyavuzwe gaha byose nitwebwe dutuma abantu baja muri informel. Umushikiranganje wa mbere agahamagarira n'indongozi zose haba mu gipolisi no mu nzego gukora ibishoboka kugira abakora bikorera bafatwe kandi bahanwe. Gervais Ndirakobuca akibutsa ko ibibazo barimwe uyu munsi vyarimwe abandi n'ubu nyene tumwumvirize. Aha rero j'interpelle la police nationale, le service national de renseignement, l'administration, ingorane. Umuntu yaje kugana ubanza ukaraba ico yakuzaniye kubera ko n'iki gihugu kibanyi cyagize ibibazo bitandukanye n'izo modoka zabo ziri facilement identifiable kubera yuko uravye naho zica. Bagenzi bacu b'abapolisi bayikubise ijisho bavuga bati ego ajya ni sawa rama kandi nibaza ko baca banahamagarana atewe ndayibonye jewe ngira ngire nawe shira kandi kagozi hariya bari muri ivyo gusa ntabi utaravye iki gihugu kiriko kirakura. Nibaza ko dufise ibibazo nta ngorane nimwe twategerezwa kugira turi ruhande y'igihugu nka Kongo. Ndabasabe rero nicaye ngaha isome de responsable ibibazo bihari byose tubivuga atana kimwe duciye ku ruhande. Abo bavyonga bose tubavuge uko bariko baravyonga bose ama mubizane muri leta ama dutora gahiri birababaje. Dufise abakongomani binjira barenga 300,000 ku munsi
umwe nawe uzana idolari 10 imiti y'abarundi ntiyobone mugabo tukibagira ikintu kimwe ibi bibanza turimwo abisanzemo abandi dukora ku neza y'igihugu cacu ku neza y'abarundi amibigega rero byahombora tuzobwira igihugu naco ati turabegiza muri ibikorwa turiko turakora. Umukuru w'umugambwe ya PDR yarayakubiswa aranakubagurwa mu ijoro ryakeye n'abajejwe umutekano nk'igihe cy'isaha 3:2 hari ku kiraro ca Gikoma kigabura komine Mutimbuzi na quartier Carama. Gabriel Banza witonda avuga ko yari kabuza abapolisi kwa kigiturire umushoferi wa taxi yari yunguruje abantu barenze igitigiri yategerezwa gutwara. Uwo mukuru w'umugambwe APDR avuga ko yidondoye abereka abo bajejwe umutekano karanga muntu yiwe baraheza barayitabagura mu kumukubita bashaka no kumunyuruza ariko bahava bamujana mu gasho kuri zone Kinama aho sahindwi z'ijoro ariho bamurekura ngo atahe arahakana kubera amasaha yaragiye. Uwo mukuru w'umugambwe ya PDR mu gatondo k'uyu munsi wa gatanu akaba yarekuwe. Gabriel Banza witonde asaba ko abo baguye bo kurikiranwa ni inkuru nyene abadukurikirana kuri Bonesha FM bagize ico bavuga ko ku rubuga rwa Facebook. Gilbert Ruyange dusomere bimwe mu byo bashikirije. Ego Edite banditse vyinshi ariko reka tuvuge bake muri bo bagerageje kwandika kuri iyo nkuru aho niyo ngabo Epipode avuga ati turateye ivyatsi ivyamushikiye ariko nk'umunyepolitike araheza yibuke umunyagihugu akubagurwa ivyiwe ntibimenyekane aheze afashe ngo ivyo vyamushikiye ntibizokwigere bisubira gukogwa ku wari we wese buzoba bubaye ubutungane. Uyu yiyita uwingabire Seti Konesere nitunga we avuga ati vyari bikwiye ko ubutungane bukora kuko aho nibaza ko atayandi matohoza azokogwa. Pasi Nyaru uwavuga ati narabe abishikane imbere hama bahanwe kandi bamenye yuko ivyo vyama vyashikiye abanyagihugu benshi bakabura iyo bavugira. Reka turangirize kuri uyu yitwa Ndayiragije Felicien ahavuga ati abantu benshi iyo babonye umupolisi ari gusaba igiturire bahitamwo kwihorera kuko uvuze baca bagukorerako ivyo bigatuma agaturire rero kagwira. Ndagushimiye Gilbert Ruyange. Ishirahamwe rihamagarira abarundi gucugwevu no guhindura ingendo kugira bashike kwiterambere rirama Parsem rirashima ingingo y'ubushikiranganje y'ubudandaji irekurira abagwiza tunga kwinjiza isukari iva hanze mu gihugu. Faustin Ndikumana rirongo yavuga ko bishobora gufasha kwinjiza amafaranga mva makungu agasaba ko leta yokorohereza n'ibindi bidandazwa kwinjira kugira bisahirize mu iterambere ry'igihugu. Faustin Ndikumana Murazi bakunda kuvuga bisukari bigiye mu minwe ya naka biguye mu minwe y'abantu bangahe ngo nibazoyiza ngo bazoyinjiza ikintu by'ibiturire n'ibiki ugasanga ibyo byose bikubigira hanyuma abantu barikegwa ngo riko baratonda isukari bagira iki isukari ishobore kwinjira ku bwinshi. Hanyuma ikindi cyatuyejeje nuko byaciye bijana nuko bagize liberalisation bijana n'amabiro do change nabyo nuko twari twabitubisaba amabiro do change nde bakidegembye akora uko ashatse adanaza amadovize uko ashatse yaronde ijya marché ku biro do change ibero kumwe kuko ni soko riba rikorerwa n'icyo bitariza ja economique riba barayikoresha nayo BRB yoyo nibandanye nayo irondera amadovize ya cooperation ava mu byifashanye n'ingurane hanyuma iziratisha mu mabanki commercial muje bita marché de change igendera yaha hama banki commercial ashobora kugira amadovize atanga n'amabiro de change kugira amadovize atanga uko rero amadovize azaragura mu gihugu bizotinda bihure twibazere ko bacafata n'ingingo zo korohereza ubudandaza bakunda kuzavuye mu bindi bihugu n'aba exportateur rero babareke amadovize yabo ushorera ibintu hanze yararushe n'ishyirahamwe ry'iyo amadovize nigwiwe.
Amakuru yacu arabandanya bamwe mu gwaruka rwo mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko batariko barubaka izabo kubera ubuzima buzimvye bavuga ko ivyankenegwa nko gufungura gupanga inzu bizimvye ibituma batoshobora kubeshaho imiryango yabo ku ruhande rw'umuhinga mu bijanye n'inyifato Christabera Izere avuga ko hanini urugo atari amafaranga ahubwo ari gukura mu mutwe no kumenya kwitunganya Sonia Kamikazi. Ubuzima buzimvye bwo muri iki gihe buratuma bamwe mu gwaruka batubaka izabo nkuko vyemezwa na bamwe muri bo. Uyu musore avuga ko kwibeshaho bitamworohera nko gufungura, kuriha inzu, ibituma atubaka ugwiwe kuko atabona uko yobeshaho umuryango. Imvo gituma ntararongora, hari umuntu yangaje kurongora ataburyo afise. Kera baragukwera mugabo ubu umujene arimenya akaraba none jewe nta miliyoni 2 mfise. Je rero ivyo narabonye ndavuga ati reka maze ndindi aho dupanze inzira zimvye ugasanga uri kurabesha mwe n'urupangu ati nzoguhejo kandi utabona uri kurakura amahera wa mugore nawe ashaka irasiyo n'ingorane umva ubu biragoye kabisa kurongora bw'igi. Ubwo gwaruka ruhanura urundi gwaruka kutihuta gushinga izabo ataburyo bukwiye rufise kuko ivyo biri mu bituma haba kwahukana. Nobwira ngo banze gwitonde kuko umaze gushika mu rugo ni bamwe usanga bahukanye n'ingorane n'ingoga. Gwaruka je n'uruhanura ko kubanza rukitonda hama bagakora n'akazi iyo barasakaza akavuga ati ko ndosakazi kazotunga umuryango reka rende yangaje kurongora muga ntuze kwiyangaje utararonka akazi utararonka aho wokura n'igihumbi 2 ivyo bizotuma ingo zisambuka nyinshi. Ku ruhande rw'umuhinga mu bijanye n'ivy'inyifato Christabera Izere aremeza ko hari ugwaruka rutinya kubaka izabo kubera ubuzima buzimvye akemeza ariko ko ahanini urugo rutagizwe n'amafaranga ahubwo ko bisaba gukura mu mutwe no kumenya gutunganya ubuzima. Abajene bariko baratinya kugira ama mariage. Beaucoup de nos jeunes uye baratinya responsabilité. Vuga ati je gutunga umugore ikiro cibiharage kingana uku aho rero nsishizemwo inzu byose urumva arabiharura. Urashobora kuja muri mariage ugasanga urafise akazi n'ivyo mugabo ugasanga n'inyuma ya mariage ako kazi urakavuyemo. Igikenewe hanini muri mariage s'amafaranga, igikenewe hanini muri mariage ni maturité yo kugumana ugo rugo. Uwo muhinga agahanura urwaruka kudashira ubwoba imbere ahubwo ko boja mu bikorwa bibateza imbere mu buryo no mu vyiyumviro kugira bashobore kwibeshaho no gushinga izabo. Sonia Kamikazi urakenuye abatwa bo mu ntara ya Ruyigi basabwa kwijukira amashure kandi n'abamaze gutangura kwiga bakavavanura n'ingeso yo guheba amashure userukira abatwa muri komine Bweru hasaba leta gushira mu mashure y'indara abana b'abatwa kuva kubageze mu mwaka w'indwi no kuronsa amatonga abatwa kugira baronke ivyo bagaburira imiryango yabo n'abanyeshure ntibasubire guheba ishure kubera inzara. Ariane Irakoze. Nkuko bivugwa na bamwe mu baba mu ntara ya Ruyigi abatwa bariyongera ariko ibitigiri vyabo ku mashure biguma biri hasi. Akarorero ni ku mutumba wa Munyinya uri muri komine Butezi uriko imiryango irenga 74 ariko hakaba higa abanyeshure musi ya 200 nkuko vyemezwa na Bangira inama Gerard umukuru w'uwo mutumba. Abatwa bafise benshi kuri mutumba ingo zishika 74 gutyo z'abatwa kandi rero ndiko ndakeka aho nagira ibiharuro ndibaza ko ziyongereye ko bo bagenda bahana ubucuti sinzi ukuntu babigira ubwo ni wacu muri mu vyaranje hazaba barinjiye nawe ko baharinjiyemo abantu twari twaragaje guhimiriza kugira ngo nabo bige ahubwo ikibi tubonamwo abatwa baratangura ukibabwira bakavyirukira mu nyuma hazavamwo bukebu. Kazanyo n'Imana Merkiade asanzwe serukira abatwa muri komine ya Bweru we wabona ko vyo bavyiza abatwa baronkejwe amatongo kugira bikenure ntiyagira umwana aheba kuko kumbure ava kwishure ataronka utwafungura akanasaba abiga kuva mu mwaka w'indwi ko bojanwa mu mashure y'uburaro. Uyu munsi mukuru w'abasangwa butaka twasaba yuko mu gihugu cyose hohinduka abatwa bakaronka amatongo ubu nk'abana bari bafise amanota meza yuko bobashyira mu ndaro guhera mu w'indwi n'ico nosaba rero. Umunsi mukuru wahariwe abasangwa butaka ukaba wari wabereye mu Ruyigi mu mwaka uheze hari mu ntumbero yo gukeburira abatwa bo mu Ruyigi gukunda ishure. Ibitigiri vy'abaheba umwaka udaheze bikaba vyaragabanutse naho abiyandikishije mu ishure batongerekanye bishemeye. Mu Ruyigi Ariane Irakoze ku bwa RSF Bonesha FM.
Hari imiryango y'ababa amajana abiri yo muri komine Mpinga Kayove mu ntara ya Rutana isaba gusubizwa mu matongo bahora barimiramwo mu micungararo y'ibimanga vy'inyakazu. Ikigo gijejwe igihugu kikaba gikingira n'ibidukikije cababujije gusubirayo. Samuel Nibitangarongo igisata c'amashamba akaba avuga ko ico kibazo cashikirijwe abo vyega ko borindira ingingo zizofatwa mu ntumbero yo gukingira neza ico kibanza ndangakaranga. Jean-Claude Cantor. Iyo miryango y'ababa amajana abiri yo muri komine Mpinga Kayove mu ntara ya Rutana yahora itunzwe no kurima mu bice by'ibimanga vy'inyakazu niyo ku mitumba ya Nyakazu, Kiguhu, Mago, Nyabwero n'ahandi. Ivuga ko itakigira icira nayimira kuva ikigo kijejwe gukingira ibidukikije kibabujije kurimira muri ivyo bibanza bahora barimiramwo bagasaba gusubizwa mu matongo. Agatasi ntaco twahateye n'impeshi ntaco twahateye kandi n'ibikoti vyari bisanzwe biriyo koko vyaciye bibisoroma biririra twebwe twasaba leta kubera n'umuvyeyi wa twese yo turekurira aho hantu iyo sindimwe twa dusanzwe turima kuko nakaye twabana n'ivyo bikoko. Kanyoni Filipo arongoye komine Mpinga Kayove ati imyidogo ni myinshi mu barongoye naho nyene ivyo bibanza bitegerezwa kuba bikingiwe. Ingaruka ntiyo bikakuza kuko iyo umwene gihugu ari karidoga urumva ko bitaba vyiza. Bama baje rero kutubwira hama natwe tukaza turababwira ineza y'abyo bibanza bikingiye. Eka no mu kigo cy'igihugu kijejwe ibidukikije nabo nyene basa nabibona uko. Samuel Nibitanga arongoye amashamba mu Burundi. Twabonye yuko tutobihagarika kubikora mu kurindira yuko kumbure izindi ngingo zofatwa. Ariko rero ico twobamenyesha nuko gukingira nyako ari gukingira tutigije nyuma aba bana n'ivyo bibanza bikingiwe. Uwo mutegetsi akizeza ko ico kibazo bamaze kugishikiriza abategetsi bo hejuru agasaba abanyagihugu kurindira ingingo zizoheza zigafatwa mu nyuma. Naya mahegitari y'ababa 10 y'ishamba cimeza rya Vyanda ari mu burengero bw'iryo shamba hafi ya zone Kigwena iri muri komine Rumonge yarayihiye iratokombera biturutse ku mucanwa ku munsi wa kabiri abegereye ico kigo kijejwe gukingira ibidukikije OBP mu ntara ya Rumonge baravyemeza bakavuga ko abaturiye iryo shamba bataramenyekana ariko amatohoza yatanguye. Felix Nzorubonanya. Amagitari y'ababa 10 y'ishamba cimeza rya Vyanda ari mu burengerazuba ryayo hafi ya zone Kigwena muri komine Rumonge yarahiye aratokombera kuva mu ijoro ryo ku munsi wa kabiri gushika ku munsi wa gatatu nkuko bimenyeshwa n'abegereye iryo shamba bikemezwa n'urongoye ikigo kijeje gukingira ibidukikije mu ntara ya Rumonge OBPE. Uwo muriro rero ukaba warashoboye kuzimwa nyuma y'umutaga ku munsi wa gatatu. Obed Ntineshwa arongoye ikigo kije gukingira ibidukikije mu ntara ya Rumonge mu camake OBPE amenyesha ko matohoza azaratanguye kugira hamenyekanye abo babisha baturiye iyo shamba cimeza rya Vyanda. Kubwiwe yibaza ko bo ari aborozi barondera imiyonga ku nka zabo na cane cane muri kino gihe cici canke naho ngo bo arabarimyi bagomba kwiyagurira amatongo yo kurima. Ari akamenyesha ko uko bigenda kose ababikoze bategerezwa gufatwa. Inkuru dukura hafi mu begere iryo shamba muri zone ya Kigwena batumesha ko muri ako gace hari amatati ahuza ikigo OBPE na bamwe mu miryango y'abarundi bahungutse bava hanze. Iyo miryango ikavuga yuko ngo yasanze amatongo yabo bari basize mu 1972 bahunga bayasanze ubu ari hagati muri ico kigo c'ishamba cimeza rya Vyanda bagasaba rero yuko ayo matongo yasubizwa. Tubamenyeshe yuko ishamba cimeza rya Vyanda rifise uburinganire burenga hectare 4,000 kandi buri ci ryose iryo shamba rirakunda kuza rirasha. Mu Kigwena, Felix Nzorubonanya, Bonesha FM. Ibanki nkuru y'igihugu BRB ivuga ko irakora ibishoboka byose kugira haboneke inoti z'amafaranga 100 zikwiye ndetse zisubirire n'izishaje zihari. Belarma Bacinoni havugira BRB agasaba ko abanyagihugu boba mu kurindira kwizo noti nshasha ziboneka boba bararindira bagakoresha ibingorongoro kuko byo bihari. Belarma Bacinoni havugira BRB. Kwisi yose amabanki makuru arakurikirana urugero rw'amafaranga abari mu gihugu ku munsi bakamenya bati hariyo ibingorongoro bingana gutya hariyo noti izi zingana ku noti z'ijana. Rero ibanki nkuru irazi yuko ikeneye kongerezwa nico gituma irakora ibishoboka byose kugira ngo mu minsi ya vuba zongerezwe izihari kenewe kugira ngo noti zisubire gushigwa mu gihugu biriko birakora ariko
ariko hari intambwe zitandukanye zirinda gukorwa. Ibisabwa byinshi biramaze gukorwa, turizeye yuko mu gihe ca vuba zizoheza zikaza mu gihugu, ariko imbere yuko zongerezwa duhamagarira abantu kubandanya bakoresha igihari, gukoresha ibingorongoro birahari, eka nizo noti nyene kugira ngo zishobore kubandanya zikora. Ariko kandi turahamagarira abantu kwijukira gukoresha ubundi buhinga bwa none bwo kurihana, kuko burakora uko burya inoti zirononekara, inoti ziratakara, inoti ziranatuma n'umutekano mu gihugu zifise ari nyinshi. Kandi ikindi nibutsa nuko nyene nizo noti umva ziba zakozwe ziba zifise ikiringo kanaka zishobora gukora bivaye n'ingene zagume zikora hama zigasubirizwa. Mu kugira ngo zisubirizwe rero nuko uyifise ayitwara mu banki iyo agiye kubika ku bubiko bwiwe, hanyuma akayitanga mu banki cyangwa iryo shiramo ry'ikuzigana no kugurana n'abafisemo ububiko, hanyuma bakamuhindurira bakamuha iyo noti yindi nshasha canke bakamuhindurira ivyo byasha. Ni kuri iyo nkuru duciye dusozerera ko amakuru twariko turabashikiriza kuri Radio Bonesha FM. Shimire mwebwe mwese mwariko murayakurikira, abamfashije kuyatororokanya bakenuye. Edite Dusabe nariko ndayabashikiriza, nti muhezagirwe. No hiyo mu mahanga bavyumvire kuri Nindwi tumushimire mugenzi wacu w'umuganda wo kumenyesha amakuru Edite ku makuru mu Kirundi ahejeje kudushikiriza. Yakoze cyane, nizere ko muri benshi mwashoye kuyakurikirana kandi mukiri benshi n'ubumubandanya muri ko mukurikirana ibiganiro vya Radio Bonesha FM. Na nababwiye ko ari amatangazo yasigaye tuza guca tuyabasomera, hanyuma igihe cy'isaha imwe muraza guca mukurikirana amakuru mu rurimi rw'igifaransa. Nuko rero mu kanya gato ca tubasomera amatangazo yasigaye. Turabandanya n'amatangazo kuganduka. Umuryango w'umuhisi Ciza Fabiola ugizwe n'umutambukanyi wiwe Misigaro Frederic hamwe n'abana biwe ari bo Ndayizeye Arno Juste Nimaye Gisre Nishemezwe Minerve Ngabirano Shanice Itangisha Joyeuse Roxane Iraganje Nerse Brunner uramenyesheje inshuti n'ababanyi n'abagenzi kuzoganduka ku muhisi Ciza Fabiola kwigenekerezo rya 31 ukwezi k'umunani mwaka wa 2024 inyuma y'inkuka y'imisa yo kumusabira izobera kuri Pawase mu Rumonge. Izotangura igihe cy'isaha 4:30. Urubanza ruzoca rubandaniriza muri sare nkuru ya Pawase Rumonge igihe cy'isaha 7 y'umuhingamo. Umuryango kabaye urabashimira ababanyi inshuti n'abagenzi bawubaye hafi mu bihe vyari bigoye, n'ukuntu muzoza kubashigikira kuri uwo munsi wo kuganduka burundu. Ubufisi cabaza yohamagara Misigaro Frederic ku 69 amajana 995 amajana 92 canke 39 amajana 259 amajana 264.
umuryango umushingantahe Bizimana Charles ugizwe n'umufasoni wiwe Kayitesi Marguerite batazira magi abana n'abuzukuru biwe wifadikanije kandi n'umuryango w'umuhisi ibigaranya Evariste uri ni iteka ryo kumenyesha ababanye inshuti n'abagenzi kuzoganduka ku mushingantahe Bizimana Charles igenekerezo rya 11 Myandagara umwaka wa 2024 ubwo rubanza ruzobera kuri messe y'abasirikare muri sare Ana B igihe cy'isaha 7 z'umutaga inyuma y'inkuka ya misa izobera kuri chapelle Bene Bernadette i Bujumbura igihe cy'isaha 5 zo mu gitondo menyesheje cyane imiryango isigwa na bigaranya Evariste uri mu Kinubanya Imahwa muri komine ya Ryansoro Kayumba Donate na Rwabutogo bari i Kigali mu Rwanda nije imbere Fideli wo muri Konti wo muri Condi umuryango wa Colonel de Police Mbonimpa Evariste abakomoka kuri Silver umuryango wa Niko bisa uri ku Ruzira Imatana abari imusenyi no ku mutangaro wa Rutovu abari mu Mabanda abari Rubanga abari Bururi abari Mahwa Ikampenzi no mu Butwe bikamenyesheje kandi umuryango w'umuhisi Ngurube Asteri ari mu Bisoro umuryango wa Muswi Daniel uri mu Rutana bari Gitega bari mu Bukeye batibagiye abo bakoranye muri office de route muri sentare y'akazi abo bari kumwe ku rwego rw'abashingantahe abo mwishirahamwe ryo kwinonora imitsi ishaka jogging abavukanye inshuti n'abagenzi aho bari hose uwo muryango ukaba umuryango wa Bizimana Charles ukaba usubiye kubashimira ukungene mwawufashe mu mugongo n'ingene muzoza kuwushigikira kuri uwo munsi w'urubanza umuryango w'umuhisi Binwa Antoine ugizwe n'umutambukanyi wiwe abana n'abuzukuruza uramenyesha ko uzoganduka kuri uwo muhisi Binwa Antoine ku rugo iwe ruri mu Kayoyo muri komine ya Mugongomanga ku igenekerezo rya 17 ukwezi k'umunani umwaka wa 2024 inyuma y'imisi izoberaho nyene ku rugo iwe aho yaba bikamenyesheje inshuti n'abagenzi ziri mu Kayoyo mu Rusaka Tyazo Imuramvya Ibujumbura Mwura mu Ruyigi Imukike Ibutaganzwa Ibutagazwa n'ahandi hose badashoboye gushira kuri runo rupapuro uwo muryango ubaye urabashimira ku kigoro mwagize nako muzogira kandi mu kubafasha urubanza rwa nyuma murakoze umuryango w'umushingantahe barahinduka uwo ku mutumba wa Butegana agacimbirika Gonga muri zone Nyakararo muri komine ya Gisozi mu ntara Mwaro wifadikanije n'umutambukanyi wiwe n'abana biwe aribo baba Nahimana Gloriose Kamikaze Evrine Ndayikengurukiye Arno Bukuru Yvette Butoyi Gloriose Kuberimana Bera Igiraneza Clovis hamwe n'abavukanyi biwe ari Bakizimana François Gahungu Robin Nzisabira Joseph Niyindabira Dismas Bisekere Emile Ndabisekere Desire uri n'iteka ryo kumenyesha inshuti y'abanye n'abagenzi ko uzoganduka kuri uwo muhisi ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 17 ukwezi k'umunani umwaka wa 2024 ubwo rubanza rukazotangwa n'inkuka y'imisa izobera ku rugo rwiwe igihe cy'isaha 6 z'umutaga urubanza ruzoca rubandanirizaho nyene ku rugo rwiwe bikaba bimenyeshejwe umuryango wa Nziguheba Ferdinand n'izindi nshuti n'abagenzi aho ziri hose
ubufisi cabaza ku bari Bujumbura yobaza Kizimana François ku nimero ya telefone 79 amajana 547 amajana 761 canke ndayikengurukiye Arno ku nimero ya telefone 67 amajana 430 113 uwo muryango ukaba ubaye urabakengurukira mwebwe mwese muzoza kuwufasha mukuru uwo musi w'urubanza. Umuryango w'abankunguka Jacques n'umufasoni wiwe Kana Oda hamwe n'ibibondo vyabo aribo bankunguka Jacqueline, bankunguka Claudette, bankunguka Evrine, bankunguka Patrick, bankunguka Aline na Nkurunziza Jean Marie uramenyesheje inshuti n'ababanyi n'abagenzi ko bazoganduka ku mufasoni Kana Oda kwigenekerezo rya mbere ukwezi kw'icenda umwaka wa 2024 ubwo rubanza ruzotangwa